Amazina yanje nitwa Ndayisenga Lize, musanzwe mumenyereye. Kuri YouTube ni Lize Official. Nagira nshimire abantu banyitavye, sinari ndavyiteze ko biza kugenda uku, biza kuryoha uku. Nagira nshimire abahaciye bose bakahashika, bakicara tukabana nabo. Ndashimiye Mimi Mireille ko yashoboye kuhaca akantera iteka, ndashimiye Amede, ndashimiye na couple igezweho Renine Manariyo na Ange Ciel. Nabo ndabashimiye bahaciye, naryohewe. N'uwahise agenda bamwita gute? Mutoya wa Mimi ararose bye. Hama rero abagenzi mfise ni benshi, hariho abasibiye mu nzira kuvyo imvo z'amabisi. Mr Kani nawene yarwaye malariya. Twagumye twibaza ko biza gukunda ariko vyarangiye vyanse, ko yavyifuza cane ariko ntivyashoboye kumukundira. Rero icari catuzanye hano ni kumwe kwa kundi nyene bavuga ati hariho groupe y'abakunzi ba Lize, naba nyene ntibangana uko ariko bashizemwo uburyo bwinshi. Urazi ko ibintu nk'ibi bitwara amahera n'amadeplasement menshi. Novuga ko iyaba jewe nyene vyari kumvuna, ariko ufise abantu vyose birashoboka. Harya umuntu akubwiye ati urakagira abantu, n'umuhezagiro mwinshi cane. Novuga yuko ndabona aba bose baje bava kure, amabisi hariho abavuga ati biratugoye turiko dufata amataxi. Bamwe barambwiye Lize ntibikunda, hari imikashe. Ako noza hiyo mpuma ndayarungika kuri rimikashe, mpuma ndungika uburyo muryoherwe, ubundi bwo biragoye gushika ngaha. Ntitwabamenye batubwira bariho Ico bari kuri jewe n'abagenzi banje, n'abafana banje. Uwitwa Benita yasivye, yageze mu nzira yamaze kuza, aca agera mu nzira baca baramubwira ati umugabo we ari hanze, aca aramubwira ati genda utware imodoka ujane nyokobukwe aragwaye. Hama n'uwitwa Audrey yambwiye ati ndarungitse kuri rimikashe, muko noza nkakosoma hafi 60,000 nopfuma ndayaguka araba ico yakoze. Na Mr Kani yashizemwo uburyo bwiwe muri iyi groupe nyene, yaratanze amahera ariko ntivyakunze ko aza. Novuga ko ariwe yari yabishizemwo intege nyinshi zo kuza, ariko natahuye ubwa mbere yakibimbwira nkuko nyene namubwiye kare, andara upfume ufata taxi basi uhashike. Arambwira ati jewe ndabangamiwe n'ingwara, burya nari nzi ko nshobora kwandara ariko numva meze nabi. Nawene mumufashe mumusengere ejo azobe ameze neza ku buryo tuzosubira muri shooting ameze neza. Na cameraman wiwanje niwe yabashije kuza, nawene niko kuko wewe yatinye amadeplasement ariko ntaco vyaryoshe. Na Remy nari nzi ko tuza kuba kumwe, sinzi ivyamushikiye, twari twazindutse turavugana mu gatondo. Uyu sinoshobora kumuvuga mw'izina, oya sindamuvuga, nawene n'umuntu amba hafi mu bintu vy'iwanje, ari hagufi y'iwanje. Nagira ndamushimire kubona yashitse ngaha, yanampitanye aho nari ndi ku mabisi hariya, araza dufata taxi imwe. Uyu ni Mireille nawene ari hafi y'ivyanje gose. Tukaba turi kumwe mu bapayi, aba n'abapayi bo kwa Amede. Bose niyo twahuriye baca barahinduka inshuti zikomeye cane gose. Nahakuye abagenzi benshi, murabona ko ari beza gose. Nawene ni Keve, twahuriye henshi muri Gikundiro kwa Mimi, duhurira kwa Sabasi mu bikorwa mu Kamuna, turaba inshuti zikomeye. Urumva ko twahuye cane, n'umu brother wanje.
none yitaho ivyanje cane, nanje ni nkuko ivyiwe novyitaho cane gose, kenshi tuba turi kumwe, akaba avukana na Mimi. Na Mimi bwa mbere yarabona ko bidahava bishoboka aca arambwira ati burya nzokurungikira basi Keve kuko urazi ibintu nahitiyemwo nguma niruka, ndamubwira Mimi uzohace gusa naho utazicara, turavugana kuri apere arambwira ati nivyakunda ni sawa ariko nibitakunda Keve ni jewe, ukabona Keve uzoba umbonye. Rero Mimi nongeye kumushimira kwemera no kumurungika nawe nakahaca, ndamushimiye cane. Nawe ni Puissance sheri wanje yandeheje. Bamwita Puissance, yankuye mu bapayo arandesha, emwe arankunda atangura kunshira kuri profile. Atangura kunshira kuri profile ntanamuzi ntiturahura, Puissa ndakumana amaja none akanyita bebe arankunda Puissa. Oya n'ubu ntanyanka yankuye ko ashirako umukobwa wa Bebe ubu nawe mwita Karise, nawene namukuye mu nshuti za Mimi, twahuriye mu vyo kwa Mimi, nawene ni inshuti yanje gose, no kwa Mimi nahakuye abantu benshi, sose navuze nawene ko namukuye kwa Mede, bose n'abantu banje urumva naje ndakuraho nabo barankunda. Na Karise nuko nyene ari hafi y'ivyanje, hari n'iyindi kundi yo batazananye nyene, uwo nawe rero ni kizigenza bamwita Isangemo. Isangemo nawe ariko izina ryiwe yitwa Fabien. Ego ariko izina ryiwe ni Fabien. Nawe rero uburyo twamenyanyemwo ni uburyo butangaje, je narakunda ibintu vyiwe. Isangemo nawe uburyo twahuyemwo buratangaje, naramwandikiye kuri Facebook tuza turavugana, nyuma arabona ibikorwa vyiwanje, yaje aravyamamaza kenshi akambwira ko haje, nkasanga nyene nkaguma nibonako, nkabona ko yankurikiranye cane, nta kintu ciwanje casohoka ntabone, kandi tukongera tugahura kenshi. Hano n'igihe hari Dimanche twari kumwe nawe na Kado, yaranatwitiranye, je na Kado yarazi ko tuvukana, yaciye ego rero nawene akenshi mu nyuma yagumye nyitiranya na Kado, kenshi aguma ambwira ngo turasa na Kado, mu nyuma aranaronka n'ifoto ndayisanga hanze, yagumye yibazangira ko tuvukana sinzi. Turanavukana, benshi barabimbwira ko tuvukana ariko uwundi mwanya babonye ifoto irya ya Mimi bakavuga ko tuvukana, niyatwe na Mimi kandi nasanze ayifise, mba ndayibona nyene. Nawene n'umuntu yanteye intege kenshi, yavuye kure nagenda mushimire, yavuye mu Cibitoki aje mu bintu vyiwanje. Uwo muntu urumva ko ari umuntu wo ku mutima, ari umuntu wo gushimirwa, nawene nagenda mwemerere ko ariho ivyo ariko arategura nawene tuzohaba, je na Kado tuzoba duhari, urazi ko udukunda. Hama rero abakunzi banje nagenda babwire kuri YouTube musubire kwa kundi nyene, mugume munshigikira, ubu naje mercredi, ama baca ndabasaba mwese mukibona muze mufashe kwa kundi nyene, mubikore kwa kundi nyene, n'abagenzi banyu mubaha, nanje ndashaka iterambere, kandi turi kumwe twese birashoboka. Mwarahezagiwe rero. Hama ahanini twari kuvuga kuri irya filime Ibara ry'Urupfu, ako mutagize kugira mushigikire gushika n'ubu, gushika aho igira irahagaze, ariko ubu igirizanane wa muvuduko nyene birushirijeho,
guhera merekredi izoza iraza. Ntivyari vyoroshe ariko vyarakunze, novuga ko amahwa yari ahari ubu yahavuye. Ubu merekredi mwarakoze kunsengera, ubu merekredi izoza iraza, habaye n'ikibazo umwe muri twebwe asubira mu nzira yagwaye mubo twayikoranye, ariko ntaco ko mwahabaye vyagenze neza, vyari ibintu biryoshe, novuga yuko ata kintu co kugaya gihari. Shalom mwese. Uno munsi udasanzwe turashima Imana yo mw'ijuru, twongera dushimira na mushiki wacu Liz ku gikorwa ciza yakoze co kwiyumvira ko yodukoranya twese nk'abakunzi biwe kugira ngo dusangire umunezero no kumutera intege ku bikorwa vyiza ariko arakora bijanye na filime Ndundi, kuyikura aho yari igeze no kuyigeza imbere cane. Murabona yuko aracari mushasha, ariko aragerageza gukora cane kugira ngo agire aho avuye n'ahashitse, kandi ikintu cose mu ntango cama kigira inzitizi zikomeye cane, ariko murabona yuko ariko arakora yitanga atiziganya kugira ngo ibikorwa vyiwe bigere kure, natwe twongera tumutera intege. Burya hari ibintu bitatu umuntu bimukura bikamugeza ahandi iyo ariko arakora. Icambere no kumenya umuhamagaro wiwe, no kuvuga nimba vision yiwe afise ariko azoba umuntu akina filime, arafise abarole model biwe aba yisunga, ashaka kuvuga ngo shaka kugera nkaho naka yageze. Ndazi siniwe ndabimubaza ariko aramufise. Hama ikigira kabiri no kugira discipline. Ikintu cose iyo ukikoze ata discipline ufise ntaho wigera uva, nta naho ugera ushika, ariko iyo ushizemwo discipline hama ugakora cane urashika ku ntumbero yawe. Ica gatatu no mutekerera no gusenga no guca bugufi, ico acongeyeko agacagira kuko iyo umuntu akina filme arateba igihe akaba nk'inyenyeri, abantu bose bakamurabirako nk'icitegererezo. Igihe cose rero ariko arakora ivyo bikorwa vyo gukina filme akavyongerako guca bugufi, yongera agasenga n'Imana kugira ngo imushoboze, nta kitazobuza azogera ku ntumbero yiwe. Rero avyumve ko tumushimiye muri rusangi, mu bantu bose bakoraniye ngaha turamushimiye. Imana imuhezagire, imuhe amagara meza, imuhe n'ubwenge. Burya harya hari ukungene Imana ikuganiriza iyo uryamye ikaguha amahishurirwa y'ibikorwa uba ushaka gukora. Nawe rero Imana izomuhe umugisha kandi izomugeze kure. Turabashimiye cane mwese muri rusangi, muhezagirwe gose. Ciao ciao. Digo Entertainment.